babasoda badashoboka burira mu biti no mu binogo boba dayeri ntiboba benshi bamaze kugera i Burundi ba inyanzarake barahari ku rubibe bwo mu Gatumba bamaze byose information barazizi mu ntuzenya mu Rutana bamaze gushikayo Icibitoke bariyo Ingozi bariyo ibarabara rya Gitega ryose barimwo ubu bizwi neza yuko hasigaye akanya gatonya ku buryo bavuga bati na Kinshasa bashobora kwibaza ko baza kugwanirayo bamaze gufata Uburundi. Ibihe byiza kuri mwese banywanyi bacu mukurikira runo rubuga dutambutsa amakuru atandukanye avuga irya nino tubashikiriza avuga muri politike no mu mutekano tubazaniye amakuru agezweho tugize iminsi tubashikiriza amakuru avuga ku rupfu rwa Reveriyano Ndikuriyo gushika none umunsi ubutegetsi ntiburava mu gacerere ngo butangariza abarundi ivy'urupfu rwa Reveriyano Ndikuriyo twamaze kubabwira ko amasoko yacu kwizera yamaze kwemeza ko umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo yapfuye ariko ubutegetsi bukaba bukiri ko buranyenyurana ku kuntu batangaza ivy'urupfu umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD. Abanywanyi bacu batari bake babandanya kutubaza makuru y'ivyo ntambara ziriko zirabera muri Kongo ndetse n'ukuntu abasirikare b'u Burundi batari bake baguye mu gitero ca M23 ni gitero cabaye mu gisagara ca Goma gushika no munsi kiri mu minwe ya M23 yatanguye no gushirako indongozi muri ico gisagara ndetse hakaba hatanguye kugaruka umutekano muri ico gisagara n'abari bahunze bakaba batanguye gutahuka basubira mu mihana yabo. Banywanyi bacu tugira tugaruke kuri zimwe mu nkuru zidasanzwe mutamenye ukuntu Perezida Ndayishimiye yatanguye gusha ubwoba ni bwinshi cyane akaba yavuze ko ngo u Rwanda rugiye gutera Burundi. Ubwo bwoba bwa Perezida Ndayishimiye buva kuki? Igisirikare c'u Burundi muri kano karere ni kimwe mu bisirikare bivugwa ko bigoyagoya gose kubera ko ukuntu bagwana ndetse na tactique z'intambara yabo ngo ni vya kera nta bigwanisho bafise bigezweho gahubwo no kwiyahura mu ntambara gusa. Turaza kubabwira ukuntu abasirikare b'u Burundi bahamagaye muri eta majoro mu gihe bari bahawe itegeko ryo kurasa ku butaka bw'u Rwanda ariko abasirikare b'u Burundi baza bararasa ibisasu bagasanga hari ikintu mu Rwanda kiriko kirasana ivyo bisasu bakayobigwa ibibaye bamwe rero bagaca bishikana abandi bagakura impuzu bagata bakomoka ariko nanone aho bariko barahungira hari hamaze gufatwa na M23. Perezida Ndayishimiye afise ubwoba bwinshi cyane intambara yishoyemwo itariye intambara atazi vyayo ngo ishobora kumukwegera karambaraye. Ubwoba ni bwinshi nkuko yabigaragaje ubwo we yamaze kuvuga ko igihugu c'u Rwanda ngo kiriko kiratera ibindi bihugu bitandukanye ngo vyo mu karere ngo intambara irashobora kuba ya karere igihugu c'u Rwanda kiriko kirafata uduce dutandukanye ngo n'u Burundi rero nabwo nyene buzoshikirwa. Ubu bwoba bwa Perezida Ndayishimiye buva kuki? Iyi ntambara koko Evariste Ndayishimiye azoyitsinda? Turaza kubigaruka ko muri ano makuru ni mu gihe mukuru w'igihugu avuga ko ngamakungu asabwa guhagarika iterabwoba ngo Rwanda rukora muri Kongo nkuko bivugwa na Evariste Ndayishimiye. Ariko nanone umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi avuga ko hari ingabo zapfiriye muri Kongo akavuga ati hari ingabo zapfiriye canke zigakomerekera i Kongo ati nibisanzwe. Ivyo bikaba bivugwa na Gaspard Baratuza ni mu gihe mu minsi iheze yari yavuze ko atamusirikare w'u Burundi yaguye muri Kongo akavuga ko ngo igisirikare c'u Burundi gihagaze neza. Ubu naho yamaze kwivuguruza yatanguye kuvuga ibihushane inyuma y'ibara ryaguye abasirikare b'u Burundi batari bake bakahonera. Ingabo z'u Burundi kandi ni abasirikare b'abanyabwo ngo kubera ko izo ngabo z'u Burundi ngo na Kongo ngo zatanye urugamba abandi basirikare kubera ko babonye ibintu bimaze gukomera baca barata baromuka. Vy'ukuri ni biki biriko birabera muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Imbere yuko twinjira mu idonido ndetse n'ibindi bitandukanye hari isoko ryacu mu gisirikare ndetse ari aho ivyo bintu biriko birabera hari bimwe mu vyo yadutangarije ku bintu bidasanzwe abarundi mutazi ku biriko birabera muri Kongo ndetse n'ibara ririko rirarwa ibintu bishobora kuza kumera nabi cyane. Katubanze tumukurikire. Hanyuma mugenzi umbabarire hari ivyo ntashwe kubwira abace banciramwe. Situation rero y'ingwano yo muri Kongo ntibikiri amahishwa. Ubu muji wa Goma ufiswe n'u Rwanda kuko sinigera mvuga kare na M23 nta M23 ibaho n'urya n'u Rwanda gusa rwahinduye izina. Igihari rero nuko ubu hariho na possibilité z'uko ejo muri Harare hari nama y'ibihugu vya SADC. Ivyo bihugu vya SADC vyose
bitegerezwa kuraba ingene bishobora gufasha Kongo. Possibilité zihari rero no ku Rwanda rumaze kubona ko rushobora nabwo kwataka, kuko Ubwongereza, Ubudagi, Denmark, Amerika n'ibindi bihugu byinshi byamaze gushavuzwa n'ivyo u Rwanda ruriko rurakora, ku buryo bamwe batangiye kubufata n'ibihano bahagarika n'ibyo bategeza gufasha u Rwanda. U Rwanda kandi mu nama yabaye uno munsi bavugana dair mu nama yabaye ejo bavugana ivyo muri yase, yaratukanye arasuzugura arerekana ko umenga abandi ba president bose basigaye bo muri yase nabo muri SADC kumenga n'imihimbiri yiwe. Ivyo vyatumye vyerekana yuko umwanya wari wose ushoboka ko ivyo bihugu vya SADC bishobora gufatana bikataka u Rwanda. Ariko urazi ko u Rwanda rero udashoboka. Ubu inkuru iriko iracana ko nuko bagomba guprogressa bave Igoma bamanuke za Bukavu, bamanuke za Uvira, kandi kubera bafise ubwoba ko SADC nayo ishirika irategura kishobora kuduga, bazi ko handi SADC ishobora guca kiretse i Burundi no muri Tanzania. Ubu information nyinshi zamaze kumenyekana ko abo bita abasniper babasoda badashoboka burira mu biti no mu binogo boba dairi ntiboba benshi bamaze kugera i Burundi, ba Inyanzarake barahari, ku rubibe bwo mu Gatumba bamaze byose information barazizi, mu ntuzenya mu Rutana bamaze gushikayo, Icibitoke bariyo, Ingozi bariyo, ibarabara rya Gitega ryose barimwo. Ubu bizwi neza yuko hasigaye akanya gatonya ku buryo bavuga bati na Kinshasa bashobora kwibaza ko baza kugwanirayo bamaze gufata u Burundi. Ikibazo rero ubwo no kuba banavuga bati u Burundi biranoroshe ko tunabufata atana amasaha biraheze, kubera ko igisoda c'u Burundi bwa mbere kiracanze n'abakeba, ubugira kabiri n'abategetsi bacu ntibumvikana hagati ya CNDD-FDD, abanyagihugu bararushe. Mu Burundi hoho n'akantu bazi ko ngo kadashobora no gutwara amasaha abiri, ku buryo infiltration zose zimaze gushika kandi zikwiye, atavyo guca ku ruhande. Uburundi bushobora no kwatakwa imbere nuko na Bukavu yataka, kuko bafise ubwoba ko Uburundi bushobora kuba aribwo buza kuba icicariro ca SADC, ariho bashobora gucisha ibigwanisho byaba byo muri Tanzania. Ntibishobora gucanda kiretse Tanzania iduze igafataza zantuzenya mu buseruko bw'u Rwanda, ikaba ariho yinjirira. Ariko igihari nuko nk'abasoda ba Afrika y'Epfo n'abazimbabwe n'abangora bamaze kumenyekana yuko bari mu nzira kugira binjire mu Rwanda. U Rwanda rero rufise ubwoba ko atahandi hantu bashobora kwinjirira kiretse Uburundi. Ubu Rwanda rero rwiteguye ko umwanya wari wose Uburundi bushobora kuba atake atani n'amasaha abiri ahera, ku buryo dufise ubwoba ko iyi ndwi umwanya wari wose ishobora guhera Uburundi bwamaze kuba atake, bwamaze no gufatwa. Ivyo biravugwa henshi, hamaze kuboneka information nyinshi ziriko ziratangwa zerekana ko sniper b'abanyarwanda bageze, ahubwo hari n'abari Bujumbura bari mu Kinindo. Ivyo vyamaze kumenyekana, biri mu social media bariko barabivuga, kuko ubu Rwanda ntirugihisha ngene rwataka babivuga ku mugaragaro, bamaze kubimenyesha. Nuko rero bimeze, urumva rero ko intambara itariko iroroha, intambara ntirakiroroha. Umwanya wose wumva umenga ubu biroroshe, wumvise ingene Perezida Kagame yavuze u Rwanda ku basoda b'u Burundi, biragoye. Ubu nivyo gusenga hanyuma tubikurikiranire ku murongo, ntivyoroshe. Umwanya wose ziraka mu Burundi imbere nuko nawe Uvira canke na Bukavu zishobora gufatwa. Niko rero bimeze, nizo information turiko taronka, turagerageza gusoma mu rezo sociaux menshi cane, bimusanga ari ububeshi, ariko ibindi biraboneka ko ari ukuri, si ibintu vyo kubeshanya. Igihari rero ubu rero igihugu gikurikirwa kandi cyo kitaza guhakura n'umutwe n'u Burundi.
ubu rero niko bimeze. Ikibabaje nuko abantu b'abarundi nabo babwiye nk'ibintu nk'ibi ahubwo aho kuraba ko ibyo uri kuravuga ari ukuri ngo babikorereko aho guca ubumanyasi baca batangira kugutuka bakagira gute. Undazi ko abarundi benshi bariko baravyumva information barazizi, ariko urazi ko rimwe na rimwe ataco twitaho, ushobora gusanga umenga ubuzima burakwiye ugasanga nta na kimwe kiriko kirakorwa. Nuko rero bimeze, reka turindire ingene biza kugenda hanyuma dushira no mu bishabisho nayo ubundi ntivyoroshe. Sawa merci. Ngayo amakuru hadasanzwe ariko harahanahanwa cane yoba mu bategetsi bakomeye, arico gituma Perezida Ndayishimiye nk'uko mwamwumvirije yahiye ubwoba, afise ubwoba bwinshi cane, yatanguye gusaba ubufasha, yatanguye gusaba ko amakungu yo mutabara kubera ko ibintu yatanguje atanguye kubona ko bitoroshe. Havuze ko igihugu c'u Rwanda kiriko kiritegurira gutera igihugu c'u Burundi. Perezida Ndayishimiye rero ntarira busema, amakuru yatanguye kuja habona nuko Perezida Ndayishimiye abandanije kwivanga mu Rwanda ndetse kwivanga mu ntambara ya Kongo, akabandanya gukorana n'aba FDLR bagwanya ubutegetsi bwa Kigali. U Rwanda nago rurashobora kutihanganira uwo wese akorana n'interahamwe zakoze genocide mu gihugu c'u Rwanda. Ivyo kandi bikaba bizi nyuma yaho Perezida Ndayishimiye yahawe amafaranga atari make. Ayo mafaranga yahawe akaba arayo kuja kugurisha abasirikare b'u Burundi muri Kongo, ariko ivyo abasirikare b'u Burundi baboneye mu vyabashikiye mu muje wa Goma nivyo batazokwigera bibagirwa n'umusi wa rimwe. Imbere yuko tuja kuraba ivyashikiye abasirikare b'u Burundi mu muje wa Goma ndetse n'ukuntu bateye ibisasu bakisanga igihugu c'u Rwanda kiriko kirabisamira mu kirere, katubanze tugaruke kuri ano majambo ya Perezida Ndayishimiye asa na yarimwo ubwoba bwinshi cane. Akaba yatanguye gutakamba avuga ati mutabare ibintu birakomeye. Perezida Ndayishimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi yasavye abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi ngo kugondoza u Rwanda ruhagarike iterabwoba ngo ruri gukorera muri Kongo, ngo bitagenze uko iyi ntambara ishobora gufata akarere kose. Perezida Ndayishimiye yemeza ko Burundi ngo butazokwigera na rimwe bwemera ko ubwigenge bw'igihugu bw'ibihugu vyo mu karere ngo buvogerwa, kandi ngo inzu y'umubanyi ihiye ngo na rwawe iba yegereje. Kuwa 31 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2025 nibwo umukuru w'igihugu c'u Burundi Ndayishimiye yipfuriza umwaka mwiza wa 2025 abasurikira ibihugu vyabo mu Burundi. Ibirori rero vyabereye ku kirimba c'umukuru w'igihugu ikiriri. Muri ivyo birori Perezida Ndayishimiye akaba yarashikirije amakenga abona ko ku ntambara yiriko hibera mu buseruko bwa Kongo, aho yasavye abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi kugondoza Perezida Kagame w'u Rwanda guhagarika iterabwoba ari gukorera muri Kongo. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akavuga ko u Burundi budashobora kurera amaboko ngo mu gihe inzu y'umubanyi ihiye na rwawe iba yegereje, kandi yemeza ko u Burundi butazopfa bwemeye ko ubwigenge bw'ibihugu vyo mu karere buvogerwa mu gihe u Rwanda rubandanya gufata imbibe z'ikindi gihugu nka Kongo. Agira ati u Rwanda rubandanije gufata imbibe z'ikindi gihugu ntituzovyemera, ndazi neza ko ejo bizoshika no mu Burundi. Perezida Ndayishimiye yakaba yarangije asaba amakungu kugira ico akoze bitabaye uko iyi ntambara ishobora gufata akarere kose. Aya majambo ya Perezida Ndayishimiye araza yuzuzanya canke ashimangira ivyo duhejeje kumviriza muri iriya soko ryacu nyene ryavuga ko abategetsi bo mu Burundi bamaze kumenya ko hashobora kwaduka ikintu kidasanzwe, igitero gikomeye gishobora kugabwa ku Burundi mu gihe u Burundi bwo bubandanije kuja kwishora mu ntambara bugakorana n'abajenosideri bo muri FDLR, bamwe benshi basize bakoze ihonyabwoko mu gihugu c'u Rwanda, n'abatararikoze akaba ari abigishijwe ndetse bagahabwa imyimenyerezo bagashirwamwo n'iyo ngengabitekerezo yo guhonya abo mu bwoko bw'abatutsi kubera ko basize bakoze ibara ariko bagatsindwa bagata bakomoka bakaja muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ubwoba rero ni bwinshi cane kuri Perezida Ndayishimiye kubera ko yamaze kumenya ko ibintu bitacoroshe, iyi ntambara yishoyemwo irashobora gutuma ibara rigwa. Bamwe rero bariko baribaza koko Perezida Ndayishimiye ino ntambara azoyitsinda. Hari umwihwezo wa bamwe bakurikiranira hagufi bibera mu gihugu c'u Burundi ndetse no mu karere muri rusangi, aho Perezida Ndayishimiye yatangaje ko intambara yeruye mu karere, mu gihe rero ngo u Rwanda ngo rwo kwihanganira
ngo rwo kwihagira imbibe z'Uburundi nk'uko biri kugenda muri Kongo bikozwe n'u Rwanda nk'uko bivugwa na Perezida Ndayishimiye. Perezida Evariste Ndayishimiye akaba yemeza ko buca kabiri M23 ya misore yahungira mu Rwanda ngo ikinjira mu Burundi ngo kwihanganira ngo kwihagira imbibe, ariko ko nk'abarundi batazorera amaboko ngo bazobagwanya. Perezida Ndayishimiye nibwo yabimenyesheje rero ko ivyo ngo u Rwanda ngo ruriko rurategura ngo abikurikiranira hagufi, mbere ngo yemeza ko afise amakuru ko M23 iri gukora ikoranye n'u Rwanda ngo buca kabiri ngo bakaza kubikorera mu Burundi nk'uko yari yabishikirije ngo mu birori vyo kwipfurizanya umwaka mushasha ngo baserukira ibihugu vyabo mu Burundi. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akaba yemeza ko abasore bahungira ngo mu Rwanda ngo Kagame yabahaye ibikoresho vya gisirikare, ubu bakaba bariko bagwana muri Kongo bakoranye no muhari M23. Evariste Ndayishimiye yemeza ko buca kabiri ngo bakaza kwihagira imbibe z'Uburundi, ariko akavuga ko abarundi badashobora kuvyemera amakungu ataca akoze ngo agondoze u Rwanda ngo hazobaho intambara yeruye mu karere Burundi buherereyemwo. Perezida Ndayishimiye akaba yabibabajwe kandi ngo nuko amakungu ataca ariko arakora kugira afashe guhagarika umugambi w'u Rwanda guhungabanya umutekano mu karere, gutyo asaba abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi kugondoza u Rwanda ngo ruhagarike iyo ngendo mbi, ngo bitabaye uko naho akarere kose kazoshikirwa. U Rwanda ni igihugu gikomeye cyane mu vy'ingwano kandi rwateye ubwoba abenshi kubera ukuntu rwitabaye mu bitero vyagizwe na FDLR ndetse na FARDC bafatanije n'abasirikare b'u Burundi bariko bararasa ibisasu mu burengero bw'u Rwanda, ni mu karere ka Rubavu. Aho rero hakaba haratewe ibisasu vya muzinga bidasanzwe Felix Tshisekedi yari yakwirageje mu gisagara ca Goma kugira ntigifatwe n'abagwanyi ba M23, ariko nyene ivyitwazo vya Tshisekedi avuga ko u Rwanda ariko rwateye ngo Kongo, ariko nanone u Rwanda nago rukavuga ko rutivanga mu bibazo vya politike ndetse n'umutekano vya Kongo, ahubwo bakavuga ko ibibazo vy'abanyekongo bitegerezwa gukemurwa n'abanyekongo ubwabo, u Rwanda atari go ruja gukemura ibibazo by'abanyekongo ngo niba gucungera umutekano wabo vyabananiye areke gutimirarwe ku gihugu c'u Rwanda. U Rwanda ico rwakoze kwari ukwirinda ko hashobora kugira ibitero biva muri Kongo bikozwe n'aba FDLR ndetse n'abasirikare b'u Burundi bagomba kurasa mu gihugu c'u Rwanda, ariko ngo ivyo bahaboneye nibara n'ivyo batazokwigira bibagira mu mateka yabo. Muti none rero vyifashe gute? Mu vy'ukuri hari ibintu vyabaye abantu mutamenye. Mwabonye video ya Ndayishimiye afise ubwoba avuga ko u Rwanda rushobora kumutera. Rero mu bitero vya Goma abarundi bari kumwe na FDLR bakaba barahuye n'isanganya rikomeye cane nyuma yaho M23 itangaje ko Goma itangatanze Goma ikayikikuza yose. Abarundi n'aba FDLR ngo nibo baringwanyi ziyoboye abandi ku rugamba. Gusa rero nyuma yo kubura inzira batanguye kurasa mu Rwanda bakoresheje ibikoresho vyose bari bafise. M23 ikaba yari yinjiriye itumatumanako guhanahana amakuru ryabo ba FDLR ndetse n'abasirikare b'u Burundi. Hakaba hari abarundi b'abofisiye ngo baciye bahamagara i Bujumbura babwira muri Etat Major ko mu Rwanda hari ikintu batazi kitari gutuma ngo barasayo ko ibisasu vyose ngo hari ikintu kiriko kirabimira ngo bikiri mu kirere ntibishobore kugwa ku butaka bw'u Rwanda. Ivyateye ubwoba bikomeye abo basirikare bariko baragwana bibaza ibibaye barumigwa. Special Force ya M23 ngo yaciye ihabwa amabwirizwa ko nta Murundi na FDLR ngo bagomba kuva aho bari kubera ko baciye bagotwa nyene barakikuzwa. Ivyakurikiyeho vyabaye amateka, abatari bake barahasize ubuzima, abandi barishikana bakura impuzu maze baja kwishikana mu minwe y'abasirikare ba M23 gushikana no munsi bakaba barafashwe bugate. Abo basirikare bose b'abarundi na FDLR akazoza kabo ngo kakaba karagiye mu biganza bya M23 i Burundi barumigwa, ubwoba burabataha. Mukuru w'igihugu Ndayishimiye yatanguye gusha ubwoba avuga ati mu ntabare musabe ibihugu vyanyu bintabare, ibintu bigiye kunkomerana. Abarundi baje kurungika izindi batayo ziva i Bukavu. Izo batayo yose rero ikaba yanaciye nayo nyene ikaba
yarahoneye canke yarashiriye yose muri Kivu. Ibi rero vyose Ndayishimiye akaba yabikora ameze nk'aho wamengo ahanganye n'u Rwanda, gusa M23 ikaba yabakuraga mu nzira ikabigiza kure ngo bataninukirije mu gihugu c'u Rwanda. Hari amakuru menshi y'ibiriko birabera muri Sud Kivu, dore ko hari n'abarundi birundiyeyo barenga ibihumbi 6 n'abandi bari gutegurirwa kuja gufasha, kuko rero ngibi vyo kwivugisha ko ngo abanyarwanda bagomba gutera igihugu c'u Burundi nubwo ba Perezida Ndayishimiye afise, ahubwo M23 ngo nabandanya kuyataka ngo niyo izomurasa, kubera ko idashobora kwemera ko ibandanya kuraswa n'abasirikare b'u Burundi bari kwivanga mu ntambara batazi. M23 rero nayo sabana ngo barashobora gukora akantu, nivyo biteye ubwoba Perezida Ndayishimiye rero agaca vyegeka ku Rwanda, kuko Perezida Ndayishimiye ariko aragwana na M23 ntariko aragwana n'u Rwanda, gutyo rero hagize ikimushikira azoca vyegeka ku Rwanda, kandi arazi neza ko ariko araja kugwanya abanyekongo bo muri M23 atazi ico bagwanira, kubera ubukunzi bw'inda n'amafaranga ngo yoba yarariye. Ni ibintu bitoroshe, ni ibintu bikomeye cyane, ariko kwita kuri songoye ukaja kwataka u Rwanda ngo abasirikare nabo ubwabo barabonye ibintu bidasanzwe batazokwibagira mu mateka yabo. Ni ibintu kandi bikomeye bibandanya kuvugwa ko ibintu bibandanije gutyo bishobora kurangira nyene nk'uko Perezida Ndayishimiye abivuga, intambara y'akarere irashobora kwaduka, kuko nta gihugu na kimwe mu karere kizokwemera ko umutekano wacu uvogerwa. U Rwanda ntiruzokwemera ko ruvogerwa. Uburundi nabwo bwarishoye mu ntambara, ariko nanone abasirikare babwo nibagerageza guhungabanya umutekano w'ikindi gihugu nabo ntabwo bazoborohereza. Ibi rero birashobora kuvyura intambara y'akarere, ngira mwatanguye muvyumva ko hoba hariko harivangamwo n'ibindi bihugu bitandukanye, ibintu bikaba bishobora gukomera umwanya n'umwanya. Turabandanya kubashikiriza amakuru yose abagezweho, murazi ko twabimereye ko bivugwa vyose mu bikurikira umunota ku yundi. Ibihe byiza rero kuri mwese mu kanya n'ayandi makuru.